Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Mbega twoshaka tugasenga ntacyo wumvise? Yego nanje numvise bambwiye ko hari icyo twovugana kuko umurongo w'ijambo ry'Imana numva twovugana ku bihe. Yesu nabahezagire. Amen. Ibihe sivyo? Reka dusabe Joel twagendanye adusomere umusiguzi 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Musiguzi igice cya 3 turahera ku murongo wa mbere. Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyaco. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyaco, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Yesu aguhezagire. Amen. N'aya majambo y'Imana numva twoyaga ko avuga ku gihe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ikintu cyose munsi y'izuba kirafise igihe cyashingiwe. Ariko nanje numva novuga ku umuntu je nibaza ko afise ibihe bibiri. Ni kubw'iwanje mu ciyumviro c'iwanje, umuntu afise igihe kibi kuri we akagira n'igihe cyiza kuri we. Yesu nadufashe. Amen. Urashobora kuba uri mu gihe novuga cyo gusonza, sivyo? Nucubona mugenzi wawe abisesa abisanzaza ngo bigutere umujinya, kuko inyuma y'icyo gihe kibi urimo, kuko tuzi ko ibihe bikuranwa ku muntu. Niba uri mu gihe kibi, ejo bukera uzinjira mu gihe cyiza. Yesu nadufashe. Ariko bivanye n'ingene utamenyeshejwe ibanga n'icyo gihe wari urimo. Ngomba tuvugane ku muntu yitwaye nabi mu gihe kandi yari asanzwe ari mu gihe cyiza, n'umugore Vashiti. Yesu nadufashe. Amen. Mudusomere igitabo cya Esiteri igice cya mbere 10 na 12. Ku murongo w'icumi, igitabo cya Esiteri igice cya mbere ku murongo w'icumi. Nuko ku munsi ugira indwi, umutima w'umwami umaze guhimba no kunezerererwa vino, abarira Mehumani, Bizita, Haribona, Bigita, Abaguta, Zetari na Karukasi. Abo uko ari indwi bari inkone zihereza ibyo kunywa umwami Ahasuwerusi. Ababwira kuzana umwami Vashiti imbere yiwe yambaye urugori rw'ubwami, kugira ngo yereke amahanga n'abaganwa ubwiza bwiwe, kuko yari umunyakaranga. Ariko umwami Vashiti yanga kuza ngo yemere ijambo ry'umwami ryatumwe izo nkone, bituma umwami ashangashirwa rwose, arashakura cyane. Yesu nadufashe. Twavuze ijambo rivuga ngo umenye ingene bitwara mu gihe cyose uzoba urimo. Niba
niba ari cyiza kizogutera ubwibone ngo gikumeneshe ibanga, naho ushobora ari igihe kibi naho yene umenye ingene ucitwaramo ntikizokumeneshe ibanga. Yesu nadutabara. Ariko agira umugararizo ukomeye cyane. Umwami aramuhamagara kuko yazi ko ari umugore mwiza cyane w'umunyakaranga, ariko ntiyazi ko nta yandi mabanga nyegeje n'indani mugararizo. Aramuhamagara ati ngo ndakwereka amahanga yose. Yari mu gihe cyiza, Vashiti yaravuga ikijyana muri ibyo bihugu byose byagarabuye, mugabo acanireshwa ibanga n'ubwibone, bituma agaragaza umugabo wiwe muri ayo mahanga yose, ngo umutima w'umwami uca urashangashigwa. Arabaza abatwari bose bari kumwe ngaho uti nk'uyu mugore Vashiti murabona twomukoze iki? Yesu nadufasha. Nutitwara neza mu gihe cyiza birashobora kukuzanira igihe kibi. Yesu nadufasha. Nutitwara neza mu gihe cyiza birashobora kuguhindukirira bikakuviramo igihe kibi. Yesu nadufasha. Niwasonza uramenya ingene witwara neza mu gihe, niwaruha uramenya ingene witwara mu gihe, niwabura imyambaro wifuza uramenya ingene uzitwara muri icyo gihe. Umenye ati nyuma yo kubura imyambaro hirya y'ejo imyambaro izoza. Yesu nadufasha. Niwabona uburayi uno munsi hari n'ubundi munsi uzorya kandi ukajya ukabisesa kuko witwaye neza rero muhire. Yesu nadufasha. Hari umuntu arasonza mbega muri mwebwe? Kera rigeze gusonza igihe kimwe, urazotanga indya Imana izoguha indya. Uzoha abantu indya nawe Imana izoguha indya. Niwaha abantu indya uzoteka igiterwa kimere. Yesu nadufasha. Ibibiho ubona nibibakange turindirize Mesiya kandi azoza. Ibibihe mubona nibibakange turindirize Mesiya kandi azoza. Genda bikuramo ibibiho ubona ibihe bigoye nibibakange nawe turindirize Mesiya kandi azoza. Ibibihe mubona nibibakange turindirize Mesiya kandi azoza. Niba ubona usukuwe neza ejo ntuzayo gushaka, niba ubona usukuwe nabi ejo ntuzi ngo mbega bizogenda gute. Hari igihe uzikanga ugasanga uwo munsi Imana yacanye iraguhinduriye ibihe. Yesu nahawe icyubahiro. Ibyo urimo rero ni ingene byifata. Niba uvuga uti ndi mu bihe bibi reka niyegera, mugabo yemwe beneza inzara irababaza, sibyo none? Inzara irababaza ariko naho ibabaza byari bikwiye ko twitwara neza muri iyo nzara nyine. Ntuce ubona ngo hajya kwa ntunze uko batetse inyama nanjye naburaye ngo reka nshinge nabicare ku muryango cyangwa ndabatuke ndabashyire ku isoni ngo nk'uwawe ntibivugire ngo kwinyama zikuramo n'izindi si uko bigenze. Yesu nadufasha. Genda mu nzu utekane Imana naho uno munsi ntabise n'amakuru, naho uno munsi byagenze uko nyine byagenze, reka nginzire hariho umunsi. Yesu nadufasha. Hariho umunsi naho wowe ngo uno munsi urego burije ejo buzoca. Nuko ushobora kubona uno munsi bwagutereye neza ejo ntuzayo buzoca. Tumenye ingene twitwara mu bihe ntibitumereshe ibanga. Batubwiye Hana ingene yitwaye neza mu bihe. Hana yitwaye neza mu bihe kuko nawe Penina yamushiragurira kumuraba izuba riva, abantu bose bagakorana bakaza kuraba. Sinzi nk'abasomye neza muri Bibiliya, sinibaza ko Hana hari ijambo yigeze yishura Penina ryo kumushiragurira. Abasomye Bibiliya neza
murazobidufasha mu turarire. Hana icyo yakora yaragenda mu nzu akiga akarira bwaca akagera ku musozi Shilo akavuga ati Imana nza nikoreye ikintu kandi ntibyaguhimba murazobidurira. Yesu nadufasha. Iyo witwaye neza mu gihe hariho umuguzi Imana icana kikeruka. Yesu nadufasha. Uwo munsi ugatwenga mu gishingo cyo kurira. Nuko utokwibagira ko nawe uri mu gihe cyiza ejo uzoca ukarira mu gishingo cyo gutwenga. Yesu nadufasha. Ushobora kuba ufite imyambaro myinshi igahura n'isangane utabizi ejo bikanga gusohoka kubera muri impunzi. Nari mfise umusenge wanje kandi n'ubu aracyariho yarakijijwe akagira umugabo adakijijwe akayinzoga cyane cyane akaza yaburira icyo byabura cyose igihe mari kirayemo mu nzu byose yashika turira akamena ibintu byose amasahani mu bubazi akamena agaca afata impunzu zose biteye naho byaba bitandatu naho byaba bingahe agacana ikibiriti mu rugo akabicana byose bidahera. Yesu nadufasha. Yarafise umwana w'imfura yitwa Melisedeki senge wanje agaca agenda akamwegera akamubwira ngo papa Meli ngo Yesu aguhezagire ariko arabikongera ngo Imana yabonye ko mwiyitege gishasha. Yesu nadufasha. icyo gihuye ntuzi ngo mbega uzocana twitware neza mu gihe Vashiti abakamara amaze nk'umugore umwami aramuhamagara ati ngwino ubwiza bwawe amahanga yose abubone. Aramubwira ati yawe sinza na jenateretse. Yesu nadufasha. Wowe umugore wotereka gute ugatereka ugasumbya uko umugabo wawe yateretse wowe uri umugore yitwa gute? Yesu nadufasha. N'aya majambo y'Imana. Imana idufashe. Igihe cyose urimo umenye ingene cyitwara kuko inyuma y'icyo hari ikindi gihe kikurindiriye. N'aya majambo y'Imana abayumvise Yesu nabanezagirije. Dusabe abo bavyeyi